Aha turi ni ku ishengero Oasis Christian Center aho hariko harabera isabukuru y'imyaka 13 iryo shengero Oasis rimaze rivutse. Kaza kuba n'akaryo keza ko kwatira umwungere Nahimana Dieudonné mwibango ry'intumwa abifashijwemwo n'abakozi b'Imana bavuye mu bihugu bitandukanye. Mubandanye mudukurikira kugira ngo mubone uko biriko biragenda. Ishengero Oasis Christian Center ryahimbaje kuri uno wa gatandatu isabukuru y'imyaka 13 rimaze rivutse. Iryo sabukuru ryakurikiwe n'igikorwa cyo kwatira umwungere Dieudonné n'umutambukanyi wiwe Miriam Nahimana mwibango ry'intumwa y'umwepiskopi. Ivyo birori bikaba vyaranzwe n'umwanya wo gutazira hamwe n'intahe z'abasanzwe bazi umwungere Dieudonné Nahimana nka Marc Kagisye umwungere arongoye ishengero Life Center mu Burundi hamwe n'intumwa Apollinaire Habonimana arongoye ishengero Shemeza Worship Temple mu Burundi. Ashaka kongereza kubijanye na niconzi kuri Dieudonné. I would like to say a word about what I know about Dieudonné. Lero ico novuga ku buzima bwiwe ndamuzi ko n'umurongozi. What I would say about he's a leader. Kandi iyo leadership yiwe ni kintu cabonetse kuva ari jeune. And his leadership spirit was discovered even when he was very young. Kubijanye n'ubuzima bwa Pasteur Dieudonné, in regards to the life of Pasteur Dieudonné, kandi iyo tuvuze Pasteur Dieudonné, or mention Pasteur Dieudonné, afatanye n'umutambukanyi wiwe, alongside with his spouse, kubera ko icyari uyu munsi, because who he is today, umutambukanyi wiwe, his wife, plays a major role. Reverend Julian Kula ava mu gihugu ca Kenya akaba ari nawe yigishije yavuze ko Imana yatoranije bamwe kuba intumwa, abandi kuba bavugishwa, abandi kuba bavuga butumwa, abandi kuba bungere, abandi kuba bigisha kugira ngo bakore igikorwa cyo gutunganya bera. Bishop Ezra Rutayisire arongoye ishengero ry'umwungere mwiza mu Burundi abifashijwemo n'abakozi b'Imana baciye bakora umugirwa wo kwatira umwungere Dieudonné Nahimana n'umutambukanyi wiwe mwibango ry'intumwa y'umwepiskopi bongera barabasengera. Twamenyesha ko ivyo birori vyasozerewe n'ijambo umwungere Dieudonné Nahimana yashikirije abatumire ryo kubashimira kuba bitavye ivyo birori.